ndakubwire ego gatoyi ego ngaha muri segiteri ya gatoyi ihura gatobo ku bice byose by'inkengera bihegereye muri mwinshi burya nibyo tutamenye abafaransa bararungitse ingabo niyo mpamvu ubona yuko Wazalendo yari yasubiye inyuma urivuga ko twateguye ati ndakubwira uko byagenze none uyu munsi niho twaje kumenya yuko abafaransa nabo bamaze kwinjira binjiye mu ingwano ku ruhande uruhe ku ruhande rwa M23 abafaransa b'abacancuro canke igisirikare cy'ubufaransa ni igisirikare cy'ubufaransa bisigura ko ubufaransa na Rwanda biri kumwe abafaransa baraje gutanga intervention muri M23 twamaze kubironka ayo makuru ndayemeja ndayafise tuvuge ko turuhanye n'urugendo Perezida Paul Kagame yarimo i Doha hariya muri Qatar ubwo si byo baragiye kudiringa kugira ngo bamuhe abasirikare ego igihe Museveni yarahira uribuka ko Museveni yararahiye kandi umugenzi wa Kagame ntabwo Kagame yaciye agenda muri Kenya kwa Ruto bahurirayo na Makoro African Forward Summit niko bayita iryo nama yego cyane mu kinyamakuru rero birashoboka niho hantu bakuye umwumvikano w'ukuntu bashobora kuba bafashanya bagakomeza intambara ariko Imana ishimwe Wazalendo na Hibu bahagurutse kabisa uyu munsi ndakubwira umuriro wari mwinshi. Yes, amahoro y'Imana abari namwe mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye twizere ko mumeze neza cyane hama wewe utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane gose dushimira abamaze kugira subscribe na sabone turaje ngaha kugira ngo tubabwire ayari karavugwa mu karere imigwanira bandanya mu duce dutandukanye twa Kongo turaje ngaha turabire hamwe n'umusisanguzi wanje asanzwe ari hariya mu gihugu ca Kongo kugira ngo tuyage uko situation imeze turaza kuvugana ku murongo wa telefone ariko imbere yuko ndabahamagara ku murongo wa telefone reka manze ndababwire ahantu imigwano iriko irabera n'ibyo tuzagukora ko muri rusange ndabibutsa neza ko runo rugamba kino kiyago ugikunze gifate ugisangirize mugenzi wawe kubera ko runo n'urugamba turiko turakora kugira ngo twerekane ibinyoma abanyarwanda bamaze iminsi bagaragaza canke batubesha twarahagurutse kugira ngo tubivuguruze regime ya Kigali ibone neza ko yahenze abantu ubundi regime ya Kigali ni regime nuvuga y'amabandi kubera ko imaze igihe kirekire itera ubwoba abantu ngo buze Kagame urapfuye ugize nte ariko ubo bantu bose baramwubahuka nta kibazo na kimwe kibatwaye kubera ko abantu bose bamaze gutahura ko byari terabwoba kugira ngo babandanye biba bagirane niko bimeze so imigwano rero kiraba mu burasirazuba bwa Kongo hariho ubuce nka Mwenga Shabunda Kasika Warungu n'ahandi hatandukanye hariko harabera imigwano aha ndavuga nga mu buce butandukanye Wazalendo na FARDC bariko barakora ama operation ateye ubwoba cyane gose ariko jewe ndafise umusesanguzi wanje nizera kubera ko ubuce hari anya aburimwo nka bwose arabusobanukiwe niwaza kutubwira ukuntu ibintu biriko biragenda neza ariko imbere uko ndamuhamagara utaragira sabone cyangwa subscribe no bikore kugira ngo kino kiyago uzoze urabibona ibyo tubashikiriza buri munsi kugira ngo ibyo tubaha muzoze murabona ko turiko turagirane uko tubashikiriza ibintu byizewe cyane gose so no kuvuga ikirere Wazalendo bararengwa ko bategereza kujya Bukavu na Goma byanka byakunda ni mu gihe n'ubunyene tuko turavugana imigwano muri Rubaya iracabandanya
iracabandanya ndavuga ngaha anya nka utundi duce turiko turaberamwo imigwano hariho ndavuga ngaha za Nyakiriba ndavuga za Nyavyondo aha Nyavyondo niho tugomba duhagarare cyane kubera ko hariko haraba imigwano ikomeye cyane gose bakora ko Nyavyondo FARDC cyangwa na Wazalendo baba bamaze kuhigarurira aha n'imigwano irikiraba cyane gose reka ku murongo wa telefone mpamagare umwe mu basanzwe cyangwa mu basanzwe bakurikiranira hafi bino bintu biriko biraba mu gihugu ca Kongo kugira ngo ashobore kutubwira uko ibintu bigizene byifashe cyane araza kutubwira uko ibintu byifashe ari ku murongo wa telefone tumamagare atubwire uko ibintu bigizene byifashe. Halo munyamakuru. Halo Mzalendo, umeze neza? Yego turashima Imana. Muco ni wa wundi wo kuramutsa abantu badukurikirana. Yego. Uramutsa abantu badukurikirana? Halo? Tubanza kuramutsa abantu badukurikirana. Ariko nongere ataki sindiko ndabumva. Uriko uranyumva ubu? Ubu rero biraje. Ati uramutsa abantu badukurikirana kwanza? Yego. Halo? Halo? Ati ramutsa abantu badukurikirana hama tuje mu kiganiro nyezina. Yego cyane. Sinariko ndabumva neza. Ndaramukije abanywanyi bacu badukurikirana. Bakunda batwitayeho bategereje buri munsi ko dushobora kubaha amakuru y'akarere kacu. Yego. Intambara ya Kongo niyo ntambara igomba ikuzana intambara mu karere. Rero ndabaramukije n'urukundo rwinshi cyane nk'uko n'abadukunda bakira amahoro y'Imana. Wewe rero ngaho ibintu bimeze gute ubuce buriko buraberamwo imigwano umwanya n'ubuhe usitubwira ukuntu Wazalendo cyangwa FARDC bariko baravyitwaramo. Ubuce bwazindusemo imigwano. Ego. Kabisa turavuga ngo turavuga kuri Wazalendo na FARDC muri Rushamba. Muri Rushamambo habaye imigwano kabisa ikomeye. M23 yakuwemwo irirukanwa cyane. Harasigaye FARDC na Wazalendo kandi munyamakuru akantu ndakubwiye. Yego. Uribuka ko nari ndababwiye yuko imigwano yashushe M23 igasubiza inyuma Wazalendo mu duce two haruguru. Reka ndatukubwire Yego. Gatoyi. Yego. Ngaha muri segiteri ya Gatoyi Ihura Gatobo. Ku bice byose by'inkengera bihegereye muri Mwishi. Burya nibyo tutamenye abafaransa bararungitse ingabo niyo mpamvu ubona yuko Wazalendo yari yasubiye inyuma. Uribuka ko twateguye ndakubwira uko byagenze none uyu munsi niho twaje kumenya yuko abafaransa nabo bamaze kwinjira. Binjiye mu ingwano ku ruhande uruhe? Ku ruhande rwa M23. Abafaransa babacancuro canke igisirikare cy'Ubufaransa. Ni igisirikare cy'Ubufaransa. Bisugura ko Ubufaransa na Rwanda biri kumwe. Abafaransa baraje gutanga intervention muri M23 twamaze kubironka ayo makuru ndayemeja ndayafise. Tuvuge ko turuhanye n'urugendo President Paul Kagame yarimwo i Doha hariya muri Qatar. Ubwo sivyo baragiye kudiringa kugira ngo bamuhe abasirikare. Ego
igihe Museveni yarahira uribuka ko Museveni yararahiye kandi umugenzi wa Kagame ntabwo Kagame yaciye agenda muri Kenya kwa Ruto bahurirayo na Makoro African Forward Summit niko bayitije nama yego cyane mu kinyamakuru rero birashoboka niho hantu bakuye umwumvikano wo kuntu bashobora kuba bafashanya bagakomeza intambara ariko Imana ishimwe Wazalendo na Nyibu bahagurutse kabisa uyu munsi ndakubwira umuriro wari mwinshi babirukanye cyane uya kabisa umuriro wari mwinshi mu buce ubuhe mbega bo bakoresheje na za drone za CH4 umuriro wari mwinshi cyane uhereye za Rubaya hose umuriro kabisa watse cyukuri sinokubwira no muri usika umuriro wari mwinshi Rubaya ni mwinshi vraiment kuvuga ati Wazalendo bravo mbega muri Rubaya hose tuwasera cameze kujya nyene n'ubu Wazalendo ntibaratera begera imbere baracari mu misozi ya Rubaya canke bagize bateye intambwe baracari mu misozi kwa kundi nyene ariko wumve yuko batera begereza kuko urabizi intambara ntabwo igenda nk'uko umuntu abyifuza ariko wumve yuko kubera intervention yazanywe Wazalendo ikihahagaze twovuga ati n'imbaraga nyinshi cyane bafise imaze kuza ubu rero ibitero byaciye bikara ego ndiko ndabona utundi tuntu twa muri Warikare imigwano naho nyene ngo iriko iraba nabi cyane imigwano muri Warikare naho bimeze gute muri Warikare bariko baravuga ko naho nyene ariko araba imigwano mu turere twa Warikare bimeze gute Warikare kabisa imigwano yahabaye barasohora M23 ubuya kabisa Warikare na M23 yahagaze abirukanye cyane gose babashikana kure hari aba M23 bagera 14 bashoboye kugwira mu turere twa Nyavyondo muri Nyavyondo naho bimeze gute sinzi ko ushikiriza abadukurikirana ukuntu muri Nyavyondo naho bimeze kubera ko kano gace nako kariko kagenda mu migwano abasirikare bapfuye 14 bapfiriye muri Warikare mu ntambara yabaye uyu munsi 14 bahaguye muri Nyavyondo bafashe ejo matekwa y'umusirikare w'u Rwanda baca bagenda bamutwaye umusirikare w'u Rwanda batanguye gufatwa yego baramufashe matekwa akomeye ubu ni wari karadondagura ukuntu abavuga yuko u Rwanda rudashobora guhagarika intambara n'ubwo hoba ibiganiro ntibikunda ko u Rwanda ruhagarika intambara uyu Rwanda ntigwigera gwifuza ibiganiro twaba twabivuze kuva kenshi u Rwanda ruba rushaka umuheto yego bamutwaye muri Kinyumba niho bamutwaye ubu ati turaza kumwereka itangazamakuru amahanga abirabe nawe yivugire akaramuka atanguye kuvuga imakuru turayabahereza kabisa zo ari ibintu byiza cyane kubera ko dukubitire ikinyuma ku mugaragaro hama muri Nzibira naho bimeze gute muri Nzibira bimeze gute muri Nzibira kabisa imigwano yakajije imirego kandi ubu Wazalendo kirasonga imbere kabisa reka tugaruke gatoya muri Rubaya kuko niho isi yose hanze amaso bwana Muzalendo Rubaya n'ubu kabisa biracakaze kandi barakomeza uravye uturere baba bahagazemwo ukaraba n'ahantu M23 iri barabana amaso mu yandi ejo watubwiye ko Wazalendo iri ku birometero 3 kugira bashike kuri centre ya Rubaya
nko ku birometero bitatu hoba habaye progression barasubiye inyuma ho gato nko ku birometero 5 canke 6 ariko bamaze kwegereza. ubwo ntibari basubiye inyuma kubera iyo intervention abanyarwanda bari barose cyane rwose bamaze kumenya amakuru y'uko ntihariko haraza abasirikare basanzwe bari muri Kongo bagwana muri Kongo ahubwo hinjiye igisirikare cy'u Rwanda kirimo n'abafaransa bahise baravamwo mu turere uretse ndakubwire basi turere baravuyemo. bisigura ko mujya hoteli barashe ya Rubaya abo bafaransa hari abafaransa 6 bashoboye kugwamo tuvuye ko hari abazungu 6 bashoboye kugwamo tuvuye ko bari abafaransa baguyeyo bimeze gute? Halo? 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 Ego, nabo abafaransa nibo bashoboye kugwayo cyane. Abafaransa barapfiriyemo usibye ko nyene biracyari banga ntabwo baratwereka kuko wazarenda itabashije kuhashika. Urabizi ahantu bateye ibitero bari kure kandi hasanzwe harimo FARDC muze ya wazarendo ntabwo byakunze yuko abanyagihugu bahashika kuko byabaye mu ijoro. Wewe mu makuru wari wampaye mu gatondo wari wambwiye ko wazarendo ikirakoresha drone iri kurikoresha drone muri Rubaya cyangwa mu tundi duce? M23 yari kurakoresha drone. M23 ya iki dukoresha hehe? M23 yari kirakoresha drone ariko ibyabaye bigikunda muri Rubaya ariko ntibyakunze n'ubundi byabaye by'umwanya muto kuko nta mbaraga babashije kugira ngo ibu yamaze gushika. Sawa reka tugushimire cyane bwana Muzarendo ku makuru dushikirije. Yego cyane namwe murakoze cyane Imana bawumugisha. Ubandanye dutohoreza kugira ngo tugume tubaha ibintu abantu basanzwe badukurikirana. Basha ndahari 5 kuri 5. Komera. Yes, nkuko muvyumva uyu n'umusesanguzi wacu canke genda mutumu wa Zarendo wanje canke ari wowe wanyu murumva neza ko imigwano muri Nyavyondo, Nzibira, Warikare na Rubaya ko hongeye kuba imigwano ikomeye cyane. Mu makuru twabahaye ejo twavuze ko Wazarendo bashoboye kugira progression canke regera imbere ku birometero bigera nko kuri 3 kugira bashike muri centre ya Rubaya. Murumva neza ko haci haba intervention y'abafaransa. Iyi ni lobbying Kagame yakoze igihe aheruka muri urazi ko afise urugendo muri Qatar Doha ifareko yagize lobbying. Mwumvise neza mu byo umusesanguzi wacu dushikirije kubera ko igihe Museveni yarahira mwumvise neza ko uyu President Paul Kagame atagiye ahubwo yaciye agenda mu yandi marobbying mu gihugu ca Kenya kugira ashobore gukina deal y'ukuntu abafaransa bogirane boza kumufasha ino ntambara. Sinibaza rero ko bino bintu biraza guhera gute bizaza kugenda gute. Abafaransa murumva neza ko bari kuri kote y'u Rwanda mbega Kongo nayo abari kuri kote ya Kongo naba ni kiganza zo kubashikiriza kugira ngo tubanaye tumenya ukuntu biko biragenda ariko amakuru twizeye nuko FARDC na Wazarendo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo uturere twose batwigarurire mugumane natwe hamabuta turakora sabone cyose turi no bikore kugira ngo ibintu bigende gute bigende neza cyane turakunda cyane gose.